Ndasubiriye kubaha kaze mwarundi na mwarundi kazi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri muri shukoro yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo kongera kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri muri shukoro yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Kuri amasaha rero tubazaniye amakuru menshi cyane n'amakuru abarundi baba baranyegejwe haba muri politike, haba mu mutekano, haba mu iperereza ndetse n'ahandi ijya nino habatandukanye. Ayo makuru yose rero nta handi oyasanga uretse kuri Isange TV. Numunesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru abayizewe. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri aya mango. Amakuru yacu rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira ngaha mu Burundi turabire hamwe mu mutekano. Kuri ubu rero umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Eric Nyandwi asohoye itangazo agabisha umupolisi w'umurundi ararashwe. Amakuru dahe n'amasoko yacu bivuga ko yobarashwe n'umugwi witwaje urwanjo wa M23, bivuga ko rero ari bamwe mu mugwi wa M23 binyegeje mu bapolisi bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bahungiye mu Burundi. Ni itangazo risohoretse kuri aya mango. Ni inkuru ibabaje ku Burundi gusa barundi namwe barundi kazi mubandanye mwihangana. Ni itangazo rero umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Eric Nyandwi asohoye avuga ko muri iki gitondo mu masaha ya 3:30 za mu gitondo hari igisasu caturitse mu gipolisi maze birangira gihitanye umupolisi umwe mu bapolisi b'u Burundi. Ni inkuru rero isotse idahumuriza abarundi gusa abarundi namwe barundi kazi mubandanye mwihangana. Nta kundi nyine ibyo genda turaza kubandangiriza amakuru yacu mu Burundi n'ubundi. Mu ntara ya Kayanza amakuru dufise nuko gushika amaginga ya hari amakuru avuga ko umugabo yoba yatimaguje igipangu umuvyeyi wiwe n'abaryango babiri, ubu bakaba rero baciye bamuta mu mvuto. Namakuru rero dushikirijwe n'amasoko yacu avuga ko kuri uwo mugabo rero afise imyaka 25 yadutse kuri uwa 21/2025 atora igipanga atemagura umuvyeyi wiwe uwo bavukana n'umwana uwo bavukana baje gutabara ndetse n'abaje gutabara nabo ngo arabatemesha igipanga. Mu yandi makuru kandi ariko aravugwa ngaha nyene n'ubundi mu Burundi turaza kubandanyiriza n'ubundi mu bihingo itandukanye ngaha mu Burundi. Turaza kurabira hamwe birimo biravugwa muri Ngagara ya gatatu rero amakuru ahari nuko abakorera ibikorwa bitandukanye mu kibanza c'ishure shingiro rya Ngagara ya gatatu karitsiye ya kabiri bahawe iminsi 30 gusa ngo bazobe bamaze gukuraho ibintu byabo byose, atari uko ngo bizoca byitwa ibyiryo oshuri. Ibyo rero bikaba byashikirijwe n'umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi mu bushikiranganje bw'indero Steve Niyongabo. Mu yandi makuru rero turaza n'ubundi kunyarukira ko yarimo aravugwa ngaha n'ubundi mu Burundi. Turaza kunyarukira muri Nyarurambi bite rero abasanga ubutaka b'Inyarurambi barasaba guhabwa amatongo yo kwiyungunganya ngo n'ikibanza mw'isoko nkuru ya Cankuzo. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye n'ubundi ku buryo bw'idonido tugiye kuyahera ko yariko aravugwa ngaha mu Burundi. Mu gipolisi umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Eric Nyandwi asohoye itangazo idahumuriza igipolisi. Umupolisi umwe ararashwe, bivuga ko rero yoba arashwe na bamwe mu bapolisi baturutse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bahawe ubuhungiro mu Burundi. Bivuga ko rero muri abo bapolisi ho baharimo abitwaje ibigwanisho bo mu gwitwaje ibigwanisho wa M23 ngo boba barabinjiranye. Kuri ubu rero nishavu ntangere mu gipolisi cy'u Burundi umupolisi ararashwe. Reka rero tubandanirize amakuru yacu n'ubundi ko yariko aravugwa ngaha mu Burundi. Mu Burundi rero tunyarukiye muri
Ngagara ya gatatu. Amakuru ariko aravuga nuko abikorera ibikorwa byabo bitandukanye mu kibanza c'ishure shingiro rya Ngagara ya gatatu quartier ya kabiri bahawe iminsi 30 gusa ngo bazobe bamaze gukuraho ibintu byose byabo, bitabaye uko ngo bizoca byitwa iby'iryo shuri. Ibyo rero bikaba byashikirijwe n'umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi mu bushikiranganje bw'indero Steve Niyongabo. Ni mu gihe kandi ari nawe yararongoye intumwa z'ubushikiranganje bw'indero mu rugendo rwakozwe kuri iryo shure. Uwo muyobozi rero yibukeje abantu bose ngo barangurira ibikorwa byabo bitandukanye muri ico kibanza ko bahawe iminsi 30 gusa guhereye igenekerezo rya 21 Ruhuma 2025 wazobe bakuyeho ibintu byabo byose uko ataruko ngo bizuca byitwa ibyo shure. Steven Niyongabo n'ubundi yasabye abajejwe intwaro muri iyo komine Ntahangwa ngo no muri zone Ngagara isanzwe irimo iryo shure ko ngo bofashanya mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo ngingo. Kandi ni mu gihe abari basanzwe bakorera ibikorwa byabo muri ico kibanza bavuga ko bashima kuba bahawe ikiringo cyo kwitegura ngo barondere ahandi bazorangurira ibikorwa byabo. Ijo twabamenyesha kuri ino ngingo mwomenya nuko bimwe mu bikorwa byahora bikorerwa muri ico kibanza harimwo kurudandazwa, kubaza, inzu z'uburiro n'inzu z'unywero ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka rero tubandanize n'ubundi amakuru yacu ariko aravugwa ngaha mu Burundi. Mu ntara ya Kayanza amakuru twahawe n'amasoko yacu bivuga ko umugabo yatemaguje igipanga ndetse atemagura umubyeyi wiwe n'abaryango babiri, ubu baciye bajanwa kwa muganga nawe agaca ajanwa mu gasho. Uwo mugabo afise imyaka nka 25 yadutse kuri uyu wa 21 Ruhuma 2025 atora igipanga atemagura umubyeyi wiwe uwo bavukana n'umwana w'uwo bavukana, baje gutabara nabo arabatemesha ico gipanga. Ababanyi bo ku mutumba wa Mikamba muri komine Matongo aho byabereye batabaye aho izo ntureka zaduka, bavuga ko uwo mugabo yatatse umubyeyi wiwe yadatse umubyeyi wiwe bapfa amatati yo mu muryango aca ashaka kumwica uwo mubyeyi wiwe. Muzaneri wa komine Matongo twakuye kuri telefone kuri wa 22 Ruhuma 2025 yatumenyesheje ko agiye kugira amatohoza. Ubu yatemye abo baryango biwe akaba ari mu gasho k'igipolisi. Abo baryango nabo nyene akaba atanumwe yishwe, ubu bariko barakurikiranwa mu bitaro vya Musema muri komine Butaganzwa. Reka rero tubandanize n'ubundi amakuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi, tuyananirije muri Nyarurambi. Abasangwa butaka b'Inyarurambi barasaba guhabwa amatongo yo kwiyungunganya n'ikibanza mw'isoko nkuru ya Cankuzo. Abo basangwa butaka baremeza ko bashimishijwe n'ikibanza baronkejwe mu kumutumba wa Gatungurwe Nyarurambi muri komine n'intara ya Cankuzo, ariko banabona ko ngo hakiri agahaze. Umwe rero muri abo basangwa butaka yatumenyesheje ko ibyo kubumba ngo batunga gusa mu gihe n'ibyo bahingura mu maboko yabo ngo bitagihurumbirwa n'abantu mu ngaha mu Burundi. Bakaba rero basaba kandi basaba ko ngo n'ibyo bakora byodandarizwa n'isoko nkuru ya Cankuzo, maze ngo hakaba ikibanza badandarizamwo ivyuma canke ibyo babumba. Mu ntwaro muri komine Cankuzo bamenyesha ko ibyo kubaha amatongo ngo babona ko bikenewe, ariko batarabona itongo bobaha. Nayo kubijanye n'ikibanza cyo kudandarizamwo mw'isoko nkuru ya Cankuzo, mu ntwaro bamenyesha ko iryo soko ubwaryo
ngo ryaga mbere ngo ko atari abo basanga butaka bonyene babuze ibibanza. Bamenyesheje kandi ko ibibanza vyabo by'abasanga butaka bizomenyeshwa. Bamenyesheje kandi ko bamenyesheje kandi ko ibibanza byabo basanga butaka bizomenyeshwa abajejwe gufata ingingo kugira ngo hatorwe umuti w'ico kibazo. Reka rero mwe Barundi ntamwe Barundi kazi twabanaga mu makuru n'ibiganiro twashikirizaga kuri Imurishiko yanyu muri aya masaha tube tubisozereye ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kuba ahabwe amasoko yacu araza kuba dushikirije muri ayo masaha. Reka rero mbashimire mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku Imurishiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turabakunda cyane, mudahari ntabwo twohaba, tuba duhari ku bwanyu kandi namwe muba muhari ku bwacu. Mudahari nta kintu na kimwe cogenda. Amakuru rero twabashikirizaga yo kuri aya mango reka tube tuyasozereye ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko muri ayo masaha. Barundi rero namwe Barundi kazi byari iteka n'umunezero nangere kuba twari kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri Imurishiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turaza gusubira mu makuru ataha.